Imana nta kintu na kimwe idashobora guhindura. Ni Imana ifise ubushobozi bwo kuzura abapfuye ikabaha ubuzima bagasubira kandi bakaba abantu bazima. Reka kwisuzugura, reka kwemera Satani kwa gushira mu ibohero yo kwisuzugura, yo kubona yuko atacumaze. Ariko ndagomba ngo wizigire Imana, umenye yuko uri umuntu adasanzwe ku Mana. Birashoboka yuko umaze igihe kirekire uri umusore nta kazi ufise, ndakubwiye ngo humura, wowe ni uruzo w'umudeje wejo. Imana hari umugambi Imana igufiseko, kandi ni wemerera gusa Imana kwigukoresha, Imana izo gushitsa ku masezerano. Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amazina yanje nitwa MBONIMPA, nkaba ndi ngaha kuri NDIHO GOSPEL TV kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ego ndafise ijambo ry'Imana, naho umutwe w'ijambo vuga ngo uruwagaciro mu nyonga z'Imana. Hari abantu benshi babayeho mu buzima bwo kwisuzugura, bwo kwibona ko ataco bamaze, bwo kwibona yuko ari abantu bato cyane. Ariko nje kukubwira ngo uri umuntu adasanzwe cyane mu nyonga z'Imana. Uri umuntu w'agaciro. Ukuntu wibona siko Imana ikubona. Imana ikubona muri umuntu akomeye cyane kandi w'umuhizi, afise inkomezi nyinshi cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana tuza gusanga mu gitabo cyo kuvayo 3, turahera ku murongo w'9 kugeza ku murongo wa 12. Haravuga ngo nuko none heraba ubutaka kw'Abisirayeli kwanshitseko, kandi nabonye agahahazo abanyegiputa babahahaza. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukura abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mose yishura Imana ati, mbega ubona ndiki guhangara kuja kwa Farawo no gukura Abisirayeli muri Egiputa? Iramwishura iterega nzoba ndi kumwe nawe, kandi nico kizokubera ikimenyamenya ko ari jewe nagutumye. Niwamara gukura ubwo bwoko muri Egiputa, kuri uyo musozi nyene niho muzonsabira. Amena. Haleluya. Natangwe ndakubwira ngo uruwagaciro imbere y'Imana, uruwagaciro mu nyonga z'Imana, umuntu adasanzwe cyane. Izi nkuru dojeje gusoma n'umukozi w'Imana Mose wari umunsi ahura n'Imana. Imana igomba kumutuma kwa Farawo muri Egiputa. Izo nkuru twese turazizi. Imana igomba kumutuma aje gukura ubwoko bwayo kwa Farawo. Maze amaze guhura n'Imana, Imana iramubwira ngo Mose ngwino ndagutume uje kwa Farawo. Ariko kubera ko Mose yari umuntu ndovuga ko yari umuntu yisuzugura, ntabwo yari afise kwiyemera muri we, ntabwo yari azi yuko ari umuntu ashoboye. Mose agira ubwoba muri we. Mose amera nk'ushaka kwankira Imana. Usomye Bibiliya twereka yuko Mose yari afise ikibazo cyo kutavuga neza. Mose ntabwo yavuga neza ngo amajambo yatomore neza. Maze amaze guhura n'Imana, Imana iramubwira ngo Mose ngo ndagutume kwa Farawo. Yaragize ubwoba, aravuga ngo Mana ngo mbega je ndigiki aho nza guhangara Farawo. Mose arisuzugura. Mose arabona ko ari umuntu muto cyane, ariko Imana yo yabona ko Mose ari umuhizi, ari umuntu akomeye cyane. Niwe Imana yari yahisemwo mu Bisirayeli kugira ngo agende gucungura. Imana ikoreshe Mose kugira ngo Mose agende gucungura ihanga ryiwe. Haleluya. Birashoboka rero ko nawe ubaye mu buzima bwo kwisuzugura. Birashoboka kubayeho wumva umenga ntacumaze, ntacuzovamwo. Hari n'abantu bakubwiye ngo ntacuzovamwo, ariko mwene data nje kuguhumuriza, nje kukubwira ijambo ridasanzwe. Ijambo Imana yampaye. Imana yabwiye ngo ndakubwira uruwagaciro. Uri umuntu adasanzwe, uri umunyenkomezi, umunyembaraga. Reka kwisuzugura, reka kwibona kuri umuntu muto cyane. Imana iramuhamagara Mose hamwe n'intege nke Mose yari afise zo kutavuga neza, kuko yaravuga amajambo ariko ntiyumvikane neza. Ariko Imana yari yabonye ko Mose ari we igomba gukoresha kugira ngo agende gucungura Isirayeli. Nawe birashoboka yuko hari ibintu ubona bikwereka yuko atacuzovamwo. Birashoboka uri umusore ukabona yuko atacuzovamwo, ariko ndabwiye ngo humura, Imana iriho kandi Imana irakuzi. Haleluya. Imana ikuzi nk'umuntu akomeye. Imana ikuzi nk'umuntu adasanzwe. Abantu benshi turakunda kubona kubu, ariko ndakunda Imana. Imana itubonera muri kazoza. Uko wibona uno munsi siko uzoburejo. Urashobora kuba uri umumama uvuga ngo urugo rwanje rumeze nabi, urugo rwanje nta maroro rurimwo, ngo ndagumuze ndakubwire ngo ubwo rugo nyene ubona ko ari rubi, Imana irashobora kuruhindura ikarugira urugo rwiza. Ugasanga ejo mwabaye abari mu bingo wowe n'umushinga ntayo wawe,
kuko ibidashobokera abana b'abantu ngo ku Mana birashoboka. Haleluya. Imana nta kintu na kimwe idashobora guhindura. Ni Imana ifise ubushobozi bwo kuzura abapfuye ikabaha ubuzima bagasubira kandi bakaba abantu bazima. Reka kwisuzugura, reka kwemerera Satani ko agushira mu ibohero yo kwisuzugura, yo kubona yuko atacumaze. Ariko ndagomba ngo wizigire Imana, umenye yuko uri umuntu adasanzwe ku Mana. Birashoboka yuko umaze igihe kirekire uri umusore nta kazi ufise, ndakubwiye ngo humura, wowe ni uruzo bumudeje wejo. Imana hari umugambi Imana igufiseko, kandi ni wemerera gusa Imana kwigukoresha, Imana izogushitsa ku masezerano. Maze Mose ngo aratinda yemerera Imana, amaze kwemerera Imana, Imana iramukoresha, Imana iramutuma. Usomye muri aya majambo urabona Imana imubwira ngo rega Mose ntuzoba uri wenyene, ngo ariko nzoba ndi kumwe nawe. Haleluya. Nawe ngo ndakubwire ngo muri iyo situation ubona ko itameze neza, muri ivyo bihe ubona yuko umenga ntabwo bisa neza, ndavuga ngo Imana iri kumwe nawe. Uri umuntu w'agaciro, reka kwisuzugura, reka kwishira hasi, ariko umenye ko uri umuntu adasanzwe, kandi ni Imana irakuzi. Imana irazi ivyo uri kuracamo, Imana irazi intege nke zawe. Tukuravye ubuzima bwa Mose ni umwana yavukiye mu buzima butameze neza. Yavutse igihe umwami Farawo yari yatanze itegeko yuko buri zina muhungu wese azovuka bagomba kumwica. Mose avuga muri ivyo bihe, amaze kuvuka mama wiwe amushira aja kumunyegeza mu kiyaga kugira ngo ntiyicwe. Ariko ndakunda Imana igomba kudukoresha. Ntabwo iraba iyo twavukiye, ntabwo iraba imiryango twavuyemwo, ntabwo iraba ngo turi bande canke tuvuka hehe. Imana igomba kugukoresha, Imana iragukoresha itaravye ivyo vyose. Imana igomba kuguha akazi, ntabwo iraba ngo ufise diplome zingahe. Imana igomba kuguhezagira, ntabwo ngo iraba ngo bimeze gute. Imana ni Imana y'ubushobozi, ni Imana ifise imbaraga zo gukora vya bindi ubona ko bidashoboka, ariko Imana irabishoboye. Humura, wowe ni wizera Imana gusa, emerera Imana. Uri umunyenkomezi, uri umuntu adasanzwe imbere y'Imana. Ndavugana n'abanyengabire kuri uno mugoroba. Hari abakozi b'Imana bisuzugura, hari abakozi b'Imana babona kumenga ntaco bamaze, ariko ngo ndakubwira ngo ufise Imana muri wewe. Reka kwisuzugura, reka gutinya. Imana iguhaye message, reka kuvuga ngo bari abantu ntabwo no bashiriye message, baranduta, bashobora bakuruta, bagusumvye ubushobozi cyangwa bagusumvye ubuzima. Reka kwisuzugura. Imana yabonye ko ari wewe igomba gukoresha kugira ngo ushire message babatunzi, babandi ubona ko bakomeye, kandi Imana iri kumwe nawe. Reka gutinya, reka gutinya, utinye uruwagaciro imbere y'Imana. Rero Imana yanje ibaho umugisha cyane. Abumvirije rino jambo, ni jambo rikomeye cyane. Ndagomba ko iri jambo ryumviriza rihindura ubuzima bwawe. Ureke kwibona kuri umuntu mutoya, ariko ubone kuri umuntu adasanzwe, ubone kuri umuntu akomeye cyane, ubone kuri umuntu akomeye mu nyonga z'Imana. Nakubwiye ngo ukungene wibona siko Imana ikubona, ukuntu wifata siko Imana igufata. Imana ikubonamo inkomezi nyinshi nubwo ubona kuri umunyantege nke. Imana ikubonamo ubutunzi bwinshi nubwo ubona kuri umukene. Haleluya. Imana ikubonamo ubwenge bwinshi. Rero reka kwemerera Satani kwa gushira muri iyo prison, akubohera aho hantu ho kwereka yuko uri umuntu atacamaze, uri umuntu akomeye cyane imbere y'Imana. Hama Imana ibamera umugisha cyane. Nibyo jambo Imana yashize ku mutima wanje no munsi kugira ngo dushobore gusangira, umenye ko uri umuntu akomeye cyane mu nyonga z'Imana, uri umuntu afise agaciro, uri mu butunzi bwinshi. Reka kumva ko ufise ubwoba, mwe muyera ikibanza, mwe muyera gukoreshe. Uri umunyenkomezi, ni wowe Imana yateguye kugira ngo utabare umuryango wawe, ni wowe Imana yateguye kugira ngo utabare urugo rwawe, ni wowe Imana yateguye kugira ngo utabare rya shengero usengeramwo. Ibintu ntabwo bimeze neza. Imana yaraguteguye wewe, kandi Imana iriteguye kukurungika kugira ngo ugende utabare, kandi uri kumwe n'Imana byose birashoboka, kuko Imana niyo nkomezi zacu. Rero kuri uno munsi wumve ko uri umuntu adasanzwe, umenye ko uri umuntu akomeye, uri umuntu adasanzwe cyane mu nyonga y'Imana. Imana ibamera umugisha cyane. Mwarahezagiwe.